Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize agiye kwibanda cane ku makuru ari kuvugwa muri politike, aho ari impinduka zikomeye cane zihejeje kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'izindi nyinshi zimirije kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa muri politike tugira ngo tubashikirize mw'idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Leonard Manirakiza niwe mushirazamanza kizigenza wa Repubulika mushasha. Inkuru yabaye impamo nk'uko twari twazindutse tubibamenyesha. Sylvestre Nyandwi yaraye abogojwe mu mabanga y'umushirazamanza mukuru wa Repubulika. Inama nkenguzamateka yahavuye yemeza Leonard Manirakiza muri ayo mabanga nyine ko ariwe agiye gusubirira uwarasanzwe ayarimo. Niwe agiye gusubirira Sylvestre Nyandwi. Inama nkenguzamateka yemeje kandi abacamanza 8 bashasha bo muri sentare ntahinyuzwa. Sylvestre Nyandwi yari amaze imyaka hafi 7 muri ico kibanza yari yagenwe na Perezida Nkurunziza muri Myandagaro 2016. Mu myaka 7 yari amaze yaranzwe n'amanyanga atagira izina, gupfungira abantu ubusa, kwanka kurekura abo ubutungane bwejeje canke abahejeje imyaka y'umunyororo, kugabwa n'abakozi b'iperereza kandi aribo bato kuri we, gukwiragiza ibinyoma bijanye n'abanyurujwe bakaburwa irengero, kwanka gukurikirana ibyaha by'agahomeramunwa bikorwa n'abo mu nzego z'umutekano be no mu mbonerakure, kurya ibiturire, kunyaga amatungo y'abadakundwa n'ubutegetsi, gufatanya n'abashaka kunyaga amazu y'ababuranyi, kugurisha ibigongwe by'umukuru w'igihugu n'ibindi byinshi cane. Murazi nyine ko mu kiringo Sylvestre Nyandwi yamaze amabi yabaye menshi ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gisata kijanye n'ubutungane. Sylvestre Nyandwi yasize amarira menshi mu miryango n'amabohero y'u Burundi. Mu nkuru turiko turategura tuzokwerekana ingene Sylvestre Nyandwi yafatanije na Aime Laurentine Kanyana mu guhamba ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ayo matungo haravugwamwo kandi General Arengiyome Bunyoni uwahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ibishobora gusigura ikurwa rya Sylvestre Nyandwi muri kino gihe harindiriwe urubanza rwa Bunyoni. Sylvestre Nyandwi yabonwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ko ashobora kuzaba intambamyi ikomeye cane mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, kuko Sylvestre Nyandwi nawe yarari muri babandi bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ariyo mpamvu General Evariste Ndayishimiye abibonyemwo ingorane zikomeye cane, akabona ko naguma mu mabanga ashobora kuzateza ikibazo gikomeye cane ku bijanye na dosiye yahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Leonard Manirakiza azwi gute? Nta makuru menshi avugwa kuri Leonard Manirakiza. Yari asanzwe ari umukuru w'igisata c'imanza ca sentare ntahinyuzwa kuva muri 2019. Dosiye yajanywe mu nama nkenguzamateka ivuga ko ari umuhutu, ko avuka mu ntara ya Muramvya kandi ko afise uburambe bw'imyaka 15 mu butungane. Abamuzi batubwiye ko ari umukizwa avuga amajambo make kandi ko ari umuntu yubaha cane amategeko ahawe n'abakuru. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yamushize muri kino kibanza kugira ngo azamukoreshe ibyo ashaka mu bijanye n'urubanza rw'uwahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, kuko arabona ko ari umuntu woroshe kandi ari umuntu azabasha gukoresha ibyo ashatse byose kugira nyine ngo ibyaha bariko bagiriza General Arengiyome Bunyoni bizamuhame kandi akatirwe imyaka myinshi cane ku buryo atazigera ateza ikibazo ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Imbere yo kuja muri sentare ntahinyuzwa, Leonard Manirakiza yatwara parike ya Muramvya. Aho i Muramvya hariho amadosiye make yavuzwemwo.
muri 2014 yaravuzwe mu ihohoterwa ry'icariho ciwe citwa Louis Marie Nsabimana yamutoteje amwagiriza ko ashigikiye abicanyi kubera yari asabye ko hari abantu barekurwa bagataha kubera bari bamaze igihe kinini bapfunzwe batajanwa imbere y'abacamanza mu gihe abapfunzwe bari abanywanyi ba MCD. Muri 2016 Leonard Manirakiza yarahagaritse abana b'abanyeshuri 11 barimwo abatarakwiza imyaka 18 arabapfunga abagiriza ko bononye ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo by'ishuri. Mu nyuma byarabonetse ko abo bana bapfunzwe atacemezo ko aribo nyine bakoze ibyo bintu bariko barabagiriza. Haracari kare kugira tumenye ko Leonard Manirakiza hari ico azomarira ubutungane bw'u Burundi. Ica mbere twifurije nuko yoba umugabo w'ijambo afata ingingo aravye aho ukuri kuri atisunze amabwire nuko yokwerekana igihagararo ca Procureur General de la République ntabe ubutamikwa ijambo n'iperereza maze amatohoza yiwe akayakora kuvyagiriza umuntu no kubimuburanira. Turipfuza ko yoba Procureur General de la République atarya ibiturire nk'uwo asubiriye, ko yerekura abapfunzwe bose barahejeje iminyororo, ko yerekura inzirakarengane nka Christian Butoya amaze imyaka 9 apfungiwe icaha atakoze. Turipfuza ko yakurikirana ibyaha bikomeye byakozwe n'iperereza, igisirikare be n'imbonerakure nko kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi. Turipfuza ko ahagarika ibyo kuboreza igufa umuntu iyo ariko arasambishwa. Turipfuza ko yohana aba OPG n'aba Procureur bapfungira abantu ubusa ku matati asanzwe ataho ahuriye n'ibyaha, abapfunga abantu ku mpera y'iyinga kugira bazoronke uwumviriza ku wa mbere. Turipfuza ko yagarukana icizere ku butungane bw'u Burundi kuko biraboneka ko bwapfuye cane. Ese Leonard Manirakiza yogira ubutwari nk'ubwa Leonard Nduwayo umushirizamanza mukuru wa Repubulika yerekanye ubushingantahe bwiwe mu mwaka w'1971 ku buryo abarundi bakimwibuka kubera ibintu bikomeye cane yakoze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nanone iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ko General Prime Niyongabo nawe nyine yabagiye kubogozwa mu mabanga yo kurongora igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agafoto ka Colonel Jules Ndihokubwayo na General de Brigade Evariste Ndayishimiye bakiri mu kiroberi ca CNDD-FDD. Aba ni abagenzi ba kera cane kuva ku rugamba, bose bava muri komine Giheta mu ntara ya Gitega, bava ku gatumba kamwe. Hari n'abavuga ko bafitaniye ubucuti bwa hafi mu miryango. Umwe ubu ni umukuru w'igihugu yavuye mu gisirikare afise ipeti rya General Major, ubundi niwe agendanira umukuru w'igihugu aherutse kwambikwa ipeti rya General de Brigade. Abazi Julius Ndihokubwayo ku rugamba bamuvuga nk'umusirikare yarinda cane atagira ikinya co kwica. Bamwe ico gihe bamwita umunyangayanga bafatiye ku kungene yari abangukiye kwica atakinya. Umusirikare yahaswe kwicwa mu butegetsi bwa Nkurunziza. Julius Ndihokubwayo ni umusirikare atari yorohewe ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza naho yari yazananye nabo muri CNDD-FDD. Ipeti rya Colonel yarimaze ko imyaka irenga 16. Abo bazananye bo ku rugero rwiwe bose baragizwe abajenerali, ariko Julius Ndihokubwayo baramwimya iryo peta. Perezida Nkurunziza yaronka amahoro ari uko yumvise ko Julius Ndihokubwayo ari hanze y'igihugu. Ni nayo mpamvu imyaka myinshi yamugumiza mu bikorwa byo hanze y'igihugu, akaronka amahera menshi ariko akaba hanze kandi akabura ipeti ryo kuba generali nk'uko abandi nyine baribonaga. Muri 2016 umuhari Furebu wa General Godefroid Niyombare waratangaje ko Colonel Julius Ndihokubwayo ariwe arongoye ibiro bikuru bya gisirikare, ariko bukeye Julius Ndihokubwayo yarabeshuje ayo makuru. Amasoko yacu avuga ko ari impanuro yahawe na General Major Evariste Ndayishimiye. Mu minsi yakurikiye ubuzima bwa Julius Ndihokubwayo bwoba bwarabangamiwe ku buryo bukomeye cane, kubera hari bamwe mu iperereza rya Nkurunziza boba bari barahawe mwibanga itegeko ryo kugandagura iyo ntwazangabo. Umwizigirwa wa Ndayishimiye
aho Perezida Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi Colonel Julius Ndihokubwayo ari mu ba mbere bagenywe mu bakorana n'umukuru w'igihugu. Yarabanje kuba icegera c'uwugendanira umukuru w'igihugu, mu nyuma arahava araba bwegu muri ayo mabanga asubirira Maniratunga. Ababizi bavuga ko Colonel Julius Ndihokubwayo yagize uruhara rukomeye mu ikurwa be n'ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni yari yahindutse umukeba akomeye wa Perezida Ndayishimiye. Amarwi adusumira iyo Angeline Ndayishimiye atamama iyo kandi bitamenyekana kare ko yafashwe, ubuzima bwa Bunyoni bwarashobora kubangamirwa amaze gufatwa. Muri kino gihe Perezida Ndayishimiye ageze aho yinuba abategetsi bo hejuru nka bose, aho atakibaza uwo bari kumwe ndetse n'abamuhenda. Umwizigirwa akomeye asigaranye ni Julius Ndihokubwayo. General Julius Ndihokubwayo yategurirwa amabanga akomeye. Ku wa mbere z'ukwezi kwa karindwi 2023, Julius Ndihokubwayo yarambitswe ipeti rya General de Brigade maze arava mu karenganyo yari amazemwo imyaka myinshi cane. Ariko iryo peti ryatumye abategetsi batari bake buzura ubwoba kubera batazi amabanga Julius Ndihokubwayo ashobora guhabwa. Hari abategetsi babiri bacurwa muri kino gihe ko ashobora kubasubirira. Uwa mbere ni General Prime Niyongabo arongoye igisirikare, yahora ari mu bizigirwa ba Ndayishimiye ariko imigenderanire isa n'iyatosekajwe n'ubusuma Prime Niyongabo avugwamwo mu gisirikare. Uwundi acurwa ni General Major Ildefonsi Habarurema arongoye urwego rukuru rw'iperereza benshi bita documentation. Amarwi adusumira General de Brigade Julius Ndihokubwayo arashobora guhabwa kimwe muri ibyo bibanza mu minsi iri imbere kugira abandanye gucungera ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Naho kwizerwa n'umukuru w'igihugu biryoshe, Julius Ndihokubwayo ni umwe mu bacunzwe cane n'abansi ba Ndayishimiye binyegeje mu butegetsi. Naho atari mu mabanga ajanye n'inzego z'umutekano, tubibutse ko muri ndondeza izina rya Julius Ndihokubwayo ryavuzwe mu banyuruje umudandaza Christian Dizeye batazira Blaise yajanywe n'iperereza rya gisirikare muri Mukakaro 2021. Blaise yari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi yanakorana n'iperereza ry'u Burundi. Yanyurujwe azira isoko ryo kugurisha ibyuma bishaje bya Regideso. Isoko ryari rifise agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni 200 y'amarundi. Amasoko yacu avuga ko Julius Ndihokubwayo yari asanganywe isoko ryo gushora ibyuma bishaje kw'ishirahamwe risanzwe rikorera mu Burundi, mu gihe Blaise we na bagenzi be bari bashoye ibyo byuma mu Buganda. Bagenzi ubutegetsi bubamwo amabanga menshi n'intambara nyinshi umunyagihugu mutoya atigera amenya. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murumva nyine ko ibintu biriko biranugwanugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ari uko Prime Niyongabo arongoye igisoda c'u Burundi mu minsi iri buze kuza nawe ashobora gukurwa mu mabanga, kuko ntago ariko arumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye muri ino minsi kubera ubusuma Prime Niyongabo yakoze mu gisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko adashobora kubwihanganira. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.